Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Nibaza ko hari n'ikintu gikenewe cyane kuba dufise uko kwizera ko aha hantu ico kintu tumenye ko tutameze uko kwakira ko tutameze neza tukaja kwa muganga ariho ku mana yacu kwa mpwemu yera twavuga ati nukuri simerewe neza nukuri ni ikintu sinzi ko kuri mwebwe bihora bibashikira mugabo je iyo ngwaye nkaje kwa muganga ariko rucumenga nuko kuba nagiye kuyaga n'umuganga byananduhuye mugabo rero imana yacu ibaze ko igihe cose nukuri n'ingwano kandi nukuri n'ingwano ndabizi kandi narabibonye kandi n'ubu ndacafise iyo ngwano rimwe na rimwe nkasanga kumenga ndabuze umwanya wo gushobora guhagarara mugabo ubu unye nzi ico twahuriyemwo nico gituma sindabishingira intahe gusa mugabo ni n'ingwano mvuga nti iyi ndayigwana tu inye nukuri kandi rero ikiryoshe ubu ndazi ko ndayigwanana na mpwemu yera haleluya urazi ko ndababwira cane mpwemu yera mugabo yambe nukuri ni hamwe umva uti niyo vyanse mpwemu ingo ukora ivyo ushaka bicangane hamwe na nyene ivyo ubwo buhinga bwanje bwo kuguma mbandanya bugeraho buhagarara kugira ubu rero nsubire kuza haleluya kuko biraruhura n'ukuri sinabesha biraruhura mu kuvuga uti okay ubu ndaje imbere ya cakiyo c'umutima wanje none ga mutima wanje umerewe gute nico gituma ndakunda Dawidi cyane Dawidi uravye mu manzaburi urabona ukungene yari n'umuntu avuga ingene yiyumva n'umuntu ntagira isoni yo kubwira Imana jewe rero ico ni kintu nibaza ko kituboha nk'abakristo rimwe na rimwe tukumva umenga birateye isoni kubwira Imana ndababaye nukuri jewe biranse nukuri mugabo muravye muri zaburi yarashobora gutangura konye mugabo agaheza avuga ati ariko umwami uri umwami yo akavuga ati mutima wanje subiza amahoro mu kibanza Imana turi kumwe urumva uriyagisha wiga kwiyagisha wiga kumva ko iyo uri wenyene ntiwigera uba wenyene ntiwigera uba wenyene ureke ko wiyagisha mugabo urumva wiyagisha wibwira amajambo y'ubuzima haleluya uvuga ibintu bisubira guhagurutsa umutima wawe waguye haleluya kandi urumva ivyo vyose harimo kwizigira kudasanzwe yuko nukuri ubushobozi bw'Imana mpwemu yera mufatanye kuboko kandi imerezo y'ivyo bintu atari kunanirwa ariko ari ugutsinda amen nukuri ico ni kintu nsengeye umuntu wese ukaba wumva nawe uri uwo muntu nukuri udashobora no kumva ico kiyo c'umutima uvuga uti mbega kimeze gute mbega sinzi mbega hajya kubera ikintu shaka no kumenya ingene merewe kuko byo hava bimpagarika ariko reka ndababwira tudahagaze ubu kugira tubanze kuja kwa muganga duha Imana yacu apana abantu Imana yacu kwanza tuyibwira ati mvura uko kwitwa ngo tuko turanyaruka ngo tuko tugira ngo umwanya wacu ngo tuko tugukoresha neza mu kubandanya tutaguma tujana muri check up bivuga gute muri garage kwa muganga uwo muduga tujana ari twebwe uyu mubiri uratumenekana dutangura no kuguma tugwaragurika dutangura hamwe uje kurondera imiti y'ibindi byose kumbe yari uwo mutima haleluya umutima ukwiriye gusesekera imbere y'Imana ari umutima ukwiriye kuja kuvuga uti papa mfasha ubu ndumva nakoreye mu bwenge bwanje nakoreye mu bushobozi bwanje ariko ndemurura Mana uriremurura ugasanga n'ivyo uri kurirukamo uwo bimushikiza usanga na kenshi tuba dushaka gufata amadosiye gufata ivyo bintu vyacu bikaba ivy'iwacu navyo biraremereye nico gituma Yesu Kristo yavuze ati uwe wese uremerewe uwe wese uri kuriruka biragucanganye ingosha nibaza ko ari n'umuntu wese muri ubu buzima turimo nta muntu ashobora kuvuga ngo ibintu byose nukuri ngo byose biroroshe n'ibiko oya twese turaremereye akaba ari ikintu kinini cyane n'ikintu gito byose biremurure ku birenge vya Kristo amen nukuri ugende uvuga uko nyene hama ngo wewe ivyiwe umutwaro wiwe nturemereye
uwo mutwaro wa Kristu jewe ukumwe nowusigura nuko aho wari kuri ufise imitwaro yo ngene ntora inyishu y'iki kintu, ingene nshobora kuriha minerval, ingene nshobora kuriha loyer, ingene ibi bintu yose ndiko ndabibona biremeye, mugabo ukabimutwarira. Nukuri kujya avuga ngo kujya vyanditse ngo ntitukakiganyira ariko tubishikanira Imana, kandi aca duha uwo mahoro, haleluya, arengeye ubwenge bwose. Naho onye usanga umutwaro wa Kristu n'umutwaro utanga amahoro, amen, si umutwaro uremera. Ni nk'uko ashobora no kukubwira muri uwo mwanya wari kuba uriyumvira kuje ingene wiruka ngene uja kugira, ahubwira ati icara. Uwo mutwaro we wibaze akubwira ati niwo mutwaro wanje, icara ingo uje kuba mu ijambo ryanje, ingo ndakugaburire, amen, ingo ndaguhembure kwanza. Ndakunda Zaburi 23 aho havuga ko umwami wacu ari umwungere wacu, amen, atujana mu bwatsi butotahaye, mu mazi ngo mu mazi ngo adasuma, amazi atekereje, amen, hama ngo akaremesha imitima, amen, akaremesha umutima wawe, umutima wanje. Nico kintu umva, yumvira umutwe wawe uko nukuvuga jewe mfata jewe, hama ibindi urabe ndabikwe, ndaguha n'ubwenge, munyuma ugasanga muri uko gutuza, haleluya, muri ayo mahoro yiwe, muri uko kuba mu mashimwe y'ivyo ufise, utaguma ushira amaso ku vyo bidahari, amen, ugasanga uri kumuha ukwinjira kuba muri ivyo bintu, ukukwinjiramwo akakuguha ubwenge, amen, we nyene akaba yifitiye uko yinjiye agaca aja kwikorera n'ivyo wewe atarinda gucishako, amen. Urumva ugaca usanga rero kuba muri Kristo n'ukuri ni hamwe tuvuga ati tuba mu buzima busagutse, amen. Ntibibuza yuko uba nyene mu gihe niyo waba wamaze kubibona, aha ndiko ndabashingira intahe, ntibibura ko hari igihe n'ukuri numva na jewe nabaye mu nguvu zanje, ariko kubera maze guhura n'ivyo nukuri ni hamwe ubu unye sindabitebamwo umunsi myinshi, nukuri sindabitebamwo. Hari n'igihe aba ari umwanya w'amasaha gusa canke umwanya w'iminota amwe usura ucuvyuka, amen, kandi ivyo vyose nkabikesha ubuntu bw'Imana, mpwemu yera tugendana, hamwe mvuga nti mpwemu yera ndagukunda nukuri. Urumva hamwe wumva uti nukuri umenga sinzi ngene bivuga, ariko ndumva kuri umugenzi koko, ndumva ko ntari jenye, ndumva kuri umuhanuzi wanje, nukuri ndazi yuko nukuri ntundekeraho onye aho hose. Ni kubera iki? Mu kuba ukuri ku mutima, mu kugira ukuri ku mutima imbere yawe, kugira kuri wewe nyene bikujana no kuba ukuri ku mutima, amen, kumana, amen. Hamwe tuba nkuko yabwiye Dawidi, avuga Dawidi ngo nk'umuntu aryohera umutima wiwe, haleluya, umuntu Imana iryoherwa n'umutima wiwe. Ni kubera yari umutima umwe, umutima utamunyegeza ikintu na kimwe, umutima utamaramazwa n'ikintu na kimwe, n'ivyo nayo maranga mutima, ivyo bisho ikintu cose kimuciyemwo akumva arakiyagira Imana, amen. Imana novuga ngo yari inclus, yari muri vyose, mu buzima bwose bwa Dawidi, amen. Ibiba vyiza, biba bibi, biba bitwenze, bibabaza canke biba ari n'ivyo vyose twovuga ati ndazi ko ibi bidahesha icubahiro Imana, hako nja kubinyegeza canke nkaja kugira ndaja kubibwira Imana, amen. Hamuvuga uti Imana yanje naco ndayihisha, ndayibwira vyose kuko ni nayo nkuramwo ubuhungiro, amen.